yaduteguriye. Uko igihe imyaka igenda irahita niko Bikira Mariya agenda aratwimenyesha, atwihishurira nk'umubyeyi adukunda, nk'umubyeyi atwitwararitse. icyo twomenya ni uko Bikira Mariya atari Imana. icyo ngira ngo turacyumvikanako. Bikira Mariya si Imana kandi ntangana na Yezu. Bikira Mariya ntaza kuzuza ikintu na kimwe kuri Yezu nk'uko womenga hari ikibura kuri Yezu. Twibuke ko Yezu atomora agira ati, kandi ntimukarondere kwitwa abigisha, kuko umwigisha mufite ari umwe, akaba ari Kristo. Biri muri Matayo ikigabane cya 23 akarongo k'icumi. Ahandi naho ngo ni umutumwa Pawulo abivuga ngo nkako Imana ni imwe kandi n'umukandizi w'Imana n'abantu n'umwe nyene, akaba umuntu Kristo Yesu, yitanze ko injungu ya bose. Biri mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Timote ikigabane cya 2 akarongo ka 5. Hari umukandizi rero umwe hagati y'isi yononekaye kubera igicumuro hamwe n'Imana umuremyi wa bose. Uwo nawe ni Yesu. Icyo twomenya kandi ni uko niyaba Yesu ari umukandizi w'abantu ku Mana, turazi ko ari Imana y'ukuri akongera akaba umuntu w'ukuri. Ni Imana y'ukuri yamyeho kuvisa ikiremwa, mugabo yarinjiye mu muryango w'abantu aba umuntu w'ukuri. Yabaye umuntu kuko yakiriye umubiri, yihaye umubiri, arakira amaraso, aba umuntu. Nuko rero hariho uwamwinjije mu muryango w'abantu. Uwo nawe ni Bikira Mariya. Pawulo mweranda niwabwira ati, ariko igihe cyo kurangura byose gishitse, Imana yaturundikiye umwana wayo yibarutswe n'umugore, avuka agengwa n'itegeko kugira ngo acungure abagengwa n'itegeko, yongere aturonkere iteka ryo kuba abana b'Imana. Biri mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalati ikigabane cya 4 akarongo ka 4 na ka 5. Ni ukuvuga yuko rero Imana yinjiye mu buzima bw'abantu ku buryo bugaragara kubera ukwemera kwa Bikira Mariya. Imana yaragize urugendo rugaragara kumwe n'igihugu cyayo, kuva aho Bikira Mariya yemeye akagira ati, jewe ndi umusabyi w'umukama, nibimere nk'uko ubivuze. Abanyarwanda nibo bakavuga neza bagira bati, jewe ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze nibinkoregweho. Baragatomora neza. Twebwe tuvuze ngo jewe ndi umusabyi w'umukama ngo nibibe nk'uko ubivuze, umenga ntigatomoye neza. Mugabo wumvise ukuntu Abanyarwanda bagahiye ati, ibyo uvuze nibinkoregweho. Kandi Bikira Mariya avuze iryo jambo, ibyo umumarayika yari ahejeje kuvuga byaciye biranguka muri we. Jewe sinzi igihe tuvuga ijya ndamutso y'umumarayika, bemwe muhora muyivuga. Umumarayika w'umukama yabwiye Mariya, muhora muyivuga. Sinibaza yuko iyo muri ko muravuga ijya ndamutso y'umumarayika mufata akanya mukazirikana, tugafata ubwenge tukabujana icyo gihe uko ibintu byari bimeze. Igihe umumarayika yaja kwa Mariya, umuhungu umwe niwe yavuze ati, ibintu byose byaciye bihagarara.
ibintu byose byaciye bihagarara. Biroroshe gutahura muri ibi bihe tugezemo. Mbega mwaramenye ko papa w'iwacu yapfuye? Papa Francisco yarapfuye, hariho abatarabimenya. Ubu rero guhera ejo abakardinale bariyugaraniye ahantu hari hano barindiriye bariko baratora. Rero i Roma ku cyicaro gikuru abakirisu abantu isinzi, abemera n'abatemera, abakatolika n'abatabakatolika baratonze aho hantu barindiriye yuko haduga akotsi. Babonye akotsi kaduze bacagira ati igihe rero bazobona akotsi kera kaduze, umwe wese amaso azoguma araba ko ubuza gutangaza ngo turaronse papa, kugira ngo bavuge izina ryiwe bace bagira ati bakoma amashyi. Rero n'igihe Bikira Mariya umumarayika yaja kumubwira imbere y'uko Bikira Mariya atanga inyishu, urumva isi yose saba marayika sabaki ibintu byose byaciye bihagarara, n'amashetani yarahagaze, kuko amashetani yararindiriye ko asubira gutsinda nk'uko yatsinze umuntu bwa mbere. Iyo Bikira Mariya avuga ati ibyo bintu jewe ntabyo nzi, ibyo bintu nta n'ibyo nshaka, shetani yari kubisubiye gutsinda. Ni ukuvuga rero icyo gihe abamarayika barahagaze, isi irahagarara, ijuru rirahagarara, ukuzimu kurahagarara, ibintu byose birahagarara birindiriza hajya Bikira Mariya. Rero tuvuga Bikira Mariya dusubiramo ngo jewe ndi umusazi w'umukama, ngo nibimbere nk'uko bivuze, tuba turiko tumenya umutwe shetani, tuba turiko dusubira kuyibutsa aho yasubiriye gutsindwa. Murazi ko bwa nyuma yatsindiwe ku musaraba, ibyo murabizi. Ariko muri uko gutsindwa ku musaraba, Bikira Mariya niwe yatanguye urugendo ruhambaye, intango ihambaye y'ugutsindwa kwa shetani. Igihe rero tuvuga iyo ndamutso y'umumarayika, twame twibuka ko turiko turavuga ikintu gikomeye cyane, ko tuba turiko tuributsa isi aho yatanguriye kwizera yuko igiye gukira. Ibyo rero biratwereka ko tudashobora gutandukanya Yezu hamwe na Bikira Mariya. Ntushobora kuvuga Yezu yigize umuntu utavuze Bikira Mariya. Yezu yinjiye mu buzima bw'abantu bwa Bikira Mariya. Imana yaraducunguye mu mwana wayo Yezu Kristo yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya. Muca mutahura neza rero ko ubumwe Yezu afitaniye na Bikira Mariya ni ubumwe budacika, ni ubumwe bukomeye cyane, ku buryo rero dushobora Bikira Mariya kumwambaza nk'umukandizi wacu ku Mana, kubera yuko ubwo bukandizi bwiwe abuvoma bukomoka ku mukandizi nyakuri, ku mukandizi w'Imana n'abantu, ari we Yezu Kristo. Bikira Mariya rero kubera urukundo rwiwe, ukwemera kwiwe no kugamburukira ishyaka ry'Imana, hamwe n'ubumwe bukomeye buri hagati yiwe na Yezu, Bikira Mariya burengeye mbere n'ibyo abana b'abantu bashobora kwibaza, dufatiye ku bucuti buri hagati y'abantu n'abana babo. Ubwo bunywanyi buri hagati ya Bikira Mariya na Yezu bwubakiye ku kwemera kwa Bikira Mariya. Ni nabyo Elizabeti yavuze ati ekurahiriwe wewe wemeye ko ibyo watumwe kuri Mukama rizoranguka. Nk'uko rero mpejeje kubivuga, Yezu yanywanye na Bikira Mariya kubera ukwemera kwiwe, ariko kandi Bikira Mariya yaranywanye na Yezu kubera urukundo bukomeye cyane, urukundo rurengeye ubwenge bw'abantu. Kugira ngo rero tubitegere neza, bimushake mufatire ku rukundo ruri hagati y'abantu n'abandi.
iyo atari umubyeyi gito. Iyo umuntu yatewe iteka akitwa umubyeyi akaronka ibibondo, usanga hariho urukundo rurengeye ubwenge bw'abantu rufatanya umwana na nyina wiwe. Muramaze kubibona? None rero tamwibaza, twebwe abantu n'amagare make yacu turagira urukundo tukitangira n'abana bacu. Umubyeyi akemera akita mu muriro, akemera akababara kugira ngo umwana wiwe arokoke. Murabizi ababyeyi, murabizi uko mwibaruka, uretse gusa ubuko byononekaye. Iyo turiko tugenda tugana ahantu hameze neza, ababyeyi bubu ntibagishaka kubyara. Reka abagore bubu ntibagishaka kubyara, baratinya igise. Murumva igise kiraza agaca yirukanga kwa muganga yagira ngo gira gutya, bagaca baterura bagashyira kuri ya meza bakikorera, bagaca bajyana muri broke. None inda mutwara muri ino myaka zitandukanye n'iz'ababyeyi bacu n'ababyeyi bacu batubyaye. Jewe mama wanje yahora ambwira ko yambyaye avuye kurima. None mubona ndi umuntu atuzuye. Mukaburumva muri ino myaka n'akazi muragahagarika, mukabanza kugenda kwicara amezi ntibarangaye ngo kugira ngo muzobyare. Nibaza ko muzobyara abana bakomeye gusumba twebwe twabyawe bavuye guteragira imyumbati n'ibiharage. Ariko rero mumenye yuko umwana wabyaye wiriwe kugise umunsi wose, uratumvura urababara agenda ugahwera, uyo mwana uzomukunda urukundo rutagira uko rungana. Ni nacyo gituma na Bikira Mariya dukunda gusumba, kuko Bikira Mariya yatubyaye yatwibarukiye hehe? Munsi y'umusaraba, ahagaze munsi y'umusaraba. Byose hamwe yarasigaranye kwizigira konyene, ibintu byose abona ko birangiye. Bimwe mu marayika yaramubwiye ati, uyo mwana ubyaye niwe azobera isi urukiza, niwe azoza kubohora Abisirayeli, niwe n'umwana w'Imana. Hanyuma abona byose birarangiye, baramucumise, baramubambye, ariko araraba kugira ati none bimwe mu marayika yavuga. Iyo ataba yari umubyeyi akomeye, turaza kubigarukako, afite ukwizigira gukomeye, Bikira Mariya yari gutakaza n'ukwemera. Mugabo ujya mwana uzogenda bakagupasagura bakugurura, hanyuma bakaguhereza ngo akira, uzomukunda urukundo rubaye abantu. Ngo umwana uzomukunda urukundo rubaye abantu. Rero umubyeyi nyamubyeyi, umwana watereye ingize umunsi wose ubabara, uyu mwana uramukunda ukamwitwararika. Jewe rimwe murambwira abagore, jewe nibaza ko abagore mudakomeye neza mu mutwe. None umugore iyo yafashwe n'inda usanga ariko aravuga yamuhera, hariho n'abarahira ngo jewe nkaramuka byaye ngo sinzopfa nsubira. Mugabo haheze imyaka ugasanga byasubiye. Mugabo ubwo rukundo rw'umubyeyi, iyo ngabirano Imana yabashizemo y'ububyeyi, n'icyo rero gituma muguma mwumva muhimbagwa no gutanga ubuzima, muhimbagwa no kwemera mukababara kugira ngo mutange ubuzima. Rero na Bikira Mariya nk'umubyeyi yatwibarutse,
agahimbagwa nuko aduha ubuzima. Ubwo buzima rero, ubwo bucuti, ubwo rukundo rukomeye ruri muri Bikira Mariya rukomoka ko yatugabanye akatubyarira munsi y'umusaraba igihe yarababaye cyane. N'ubwo rukundo rero rukomeza ubunywanyi Bikira Mariya afitaniye na Yesu. Nguwo rero Bikira Mariya, nguwo rero nashatse kuvuga Bikira Mariya kugira ngo twumve neza ubwo bukandizi bwa Bikira Mariya. nza kuvuga uko Bikira Mariya kumufatira kwa karorero, nuko ubwo bunwanyi, ubwo bukandizi bwiwe abuvoma mu buvyeyi bwiwe, abuvoma mu bunwanyi n'ubucuti bafitaniye na Yesu Kristo. Ubwa kabiri, ibihe bimwe bimwe bigaragaza ukwizigira kwa Bikira Mariya. Ubwa mbere, Bikira Mariya nk'abandi banyisirayeli bose yari afite ukwizigira n'umwizero wo kwakira Mesiya. Kuva kera, kuva ababyeyi bacu bacumuye, Imana yaciye ibemera yuko izo barungikira umucunguzi, izo barungikira Mesiya. Abahanuzi baraza bakavuga ati araje. Abanyisirayeli rero bagumanye uko kwizigira, bagumanye uwo mwizero. Na Bikira Mariya rero nk'umwigeme w'Isirayeli yagumye nawe asangiye umwizero na gihugu c'Imana yari yavukiyemo. Nibaza yuko n'abana babigeme baza bagira bati wosanga ari jewe umukama azocamo, kuko umuhanuzi Yesaya yari yarabuye ngo umwigeme azosama inda yivyaremwo umwana w'umuhungu, azomwita nde? Emanueli. Usanga rero nk'abanyisirayeli, abana babigeme b'abanyisirayeli wasanga bagenda bifata neza, bitunganya, bagenda biyengenga kugira ngo barabe yuko umwe wese arabe yuko ari we Imana yoba yaratoye ngo azobyare umukiza. Ariko Bikira Mariya nibaza yuko iyo migambi atarayifite, kuko yaba yari afite iyo migambi yari kuza mu rukundo na Yosefu ngo bahave bapanga ibyo bapanze. Ico ni cyambere, ico ni igihe cya mbere twigira ko umwizero kuri Bikira Mariya. Igihe cya kabiri twigira ko umwizero kwa Bikira Mariya ni igihe cy'ibungwa ry'umukama, igihe umumarayika aje kumubwira amajambo yamubwiye. Murabona Bikira Mariya ari mu byiwe, ari mu mugambi wiwe na Yosefu, ibintu birakomeye. Haraje umuntu aradutse ngo mwaramutse we wuzuye inema, ngo umukama muri kumwe. Ego nivyo biratangaje, ngo mwaramutse we wuzuye inema, umukama muri kumwe. Ego Bikira Mariya ngo ndamutse yaramutangaje, byari bisanzwe. Mugabe byagiye kumubwira ubwa nyuma, nibyo byagiye kumubanda gukurikizako, nibyo rero bitari bitomoye. Ngo uzagusamuna ngo yibyaremwo umwana w'umuhungu, ngo uzomwita ngo Bikira Mariya ati ibyo bintu wadukanye bimeze gute? None nk'ibyo jewe bishoboka bite ko ntunazi ko ari imigambi dufite nayo rero? Naho Bikira Mariya atakavuze agize ati ugomba kumwegera we wa mugabo we, uzi kuza kumbwira ibintu nk'ibyo, ntuzi imigambi dufitanye nayo rero. Umumarayika ati wewe ritekana, mutarindira, ati umutima w'Imana azokuza ko, ati ibyo bintu kuva isi yarakaremwa. Ntabwo ari Bikira Mariya ntari bwumve ko umutima w'Imana yaje ku muntu, hanyuma uwo muntu agaca abyara, agaca atwara. Bikira Mariya iyo adaba afise ukwizigira ko n'ibyo umukama yavuze, ibyo yari yarasomye nk'umwanyisirayelikazi nk'abandi bose, yaraja mu isinagoga, usanga yarasoma inyandiko nyeranda, yarizigira yuko ibyo umukama yavuze bizoranguka. Nico gituma atiriwe aragora umumarayika, yaciye ati jewe ndi umusavyi w'umukama,
jewe ndi umusavyi w'umukama. Uko kwizigira Bikira Mariya yari afise rero niko gutuma n'ivyo bintu bitari bisiguritse, n'ivyo bintu atategera, yagize ati jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere nk'uko ubivuze. Umumarayika ngo yaciye yigira, kuko ubutumwa bwiwe bwari buheze. We yari akeneye gusa ko Bikira Mariya avuga ngo ego canke oya. Ico ni kiringo kigira kabiri. Kumbure mwebwe turiko turabizirikana gutyo ntidutahura neza uko kwizigira kwa Bikira Mariya ukuntu gukomeye cyane, kuko yemeye gusama inda idaturutse kwa Yozefu. Yaba yemeye yuko bazomutera amabuye, kuko yabatwaye none ni yabatwaye inda. Mwebwe muvuga ngo muvuga ngo inda imeze muri Isirayeli rero umuntu atwaye inda imeze nk'uko baramutera amabuye. Bikira Mariya rero kubera ko akwizigira yari afise ko icyo umukama yemeye kuva kera hose kurangura igihugu ciwe bizoranguka, ko bishobora no kurangukira muri we. Yaremeye agira ati jewe ndi umusavyi w'umukama. Umukama ntiyabona ko guterwa amabuye arivyo bimbereye, jewe ndemeye ishaka ry'Imana riranguke. Ahagira gatatu tubonera hagaragarira ukwizigira kwa Bikira Mariya ni igihe yibaruka. Bikira Mariya arasamira ku buryo budatomoye, butumvikana, budatomoye kuri twebwe abantu, kuko mu byiyumviro by'abantu ko Bikira Mariya yasamye inda ni ibintu biturengeye, ni ibintu bisiga ubwenge bwayo. Asamye inda, umumarayika amubwiye ko ari umwana w'Imana. Ari umwana w'Imana rero hageze kwibaruka yari kwibaruka nk'umwana w'Imana nyene, akibarukirwa ahantu hameze neza. Ngabo baragishibutse bagiye kwisanzumisha kuko itegeko ryabivuga. Bikira Mariya ashitseyo ingira amufashe. Yozefu atanguye kwirukana adodora ahagiye hose, ngo hose haruzuye, ngo twakiriye abashitsi nta kibanza muharonka. Hose ararondeye arabuze. ahantu bashoboye kumuha indaro ni mu Bungeri. Baca baramwereka ngo ngubu urya bwato tugaburiramwo inka, ngo genda ngo urabe ko vyokundirayo. Umwana w'Imana. Bikira Mariya iyo ataba afise ukwizigira ko mu by'ukuri bishoboka ko uwo mwana agira yibaruka ari umwana w'Imarayika, ati iyo Mana yemera ko umwana wayo avukira mu bwato bw'inka, akakirwa n'abungere, bakamworosha udushambara, uwo ni Imana nyabaki. Uwo mwana atagira n'aho avukira, ataronka n'aho avukira, uwo yoba urukiza mu Isirayeli gute? Mugabo Bikira Mariya kubera ko yarazi yuko, mwibuke yuko mw'ijambo umumarayika yamubwiye, hari akajambo umumarayika yamubwiye, nibaza ko Bikira Mariya yagumije, yagize ati kuko atakinari. Mwabakristo ako kajambo mukagume mu mitima yawe, ngo kuko atakinanira Imana. Mwami mukazirikana iminsi yose. Bikira Mariya, umumarayika kugira ngo yereke Bikira Mariya yuko ibyo ariko aramubwira atari bikino, atari ibintu byo gufinata, yaciye amuha n'akarorero, ati ushima ari byo, ati na Elizabeti inshuti yawe yarasamye inda uku kwezi ni kwa gatandatu, ngo naho bahora bamwita nkabyara. Bikira Mariya ati bya bintu bwa bundi bya bindi birakomeye.
rero naho yari kurabyarira mu bwato bw'inka abantu bose bamutaye ataronse umwakira akakirwa n'abungere impundu zigaterwa n'inka abungere bari baragiye Bikira Mariya agira ati ntaco icyo Umukama yavuze kizorambuka naho uyu mwana ndamubyariye ahantu hameze gutya naho ataba ariko baramwakira icyo Umukama yavuze kizorambuka kubera ko Bikira Mariya yari afite ku mugambi w'Imana ku gihugu cyayo. Muvyeyi banga ry'urukundo gira iryo banga wabwiwe n'Imana rigahimbara umutima wawe gira se nanje gufashe gushima jewe nabwiwe n'umumarayika yambwiye ko rurema yanyujuje ingabirano za mutima mweranda ngira muvyeyi w'ibungenzi Imana wewe wabyaye umukiza w'abantu ngira umubano wawe na Yesu ngira nanje mubanire neza tewe nabwiwe n'umumarayika yambwiye ko rurema yanyujuje ingabirano za mutima mweranda. aha kane hagaragarira ukwizigira kwa Bikira Mariya n'igihe ahungiye mu Misiri. arasamye inda ku buryo budatomoye uyo mwana amubyariye ahantu hadatomoye agize gutya yumva umumarayika ngo haguruka ngo muhunge ngo Herode uwo mwana akeneye kumwica. Bikira Mariya acatora mu kayoya sinzi ko hari bwagere no kugaheka barahagurutse muri iryo joro baromotse baragiye. Bikira Mariya yari kubaza umumarayika ati none gamana rimwe wavuga bya bitangaza wanyizeza yuko uyu mwana ari wazomurukiza kw'Isirayeli ibi nabyo bijemo none ko ari Imana hagarika Herodi areke kumuhiga. barahagurutse barahunga baragiye ntibazi iyo bagiye aho mu Misiri bagiye nta n'umwe baziyo nta wuzi aho bahitira umugabo Bikira Mariya aragiye kuri kwa kwizigira afise yuko ishaka ry'Imana rizoranguka icyo Imana yamwemereye icyo Imana yemereye Isirayeli icyo Imana yavuze kizoranguka. Bikira Mariya ntiyahindishanije yarahetse yaratoye uwo mwana muri iryo joro. abahora bavuga igitabisho cy'amagorwa indwi ya Bikira Mariya muhora mwumva ko bavuga ngo nako kayoya gatetemera nako kayoya gatetemera ako kayoya gatetemera arateruye aragiye arahunze. Bikira Mariya yaranzwe mu kwizigira mu buzima bwiwe. aha gatanu Bikira Mariya hagaragarira ukwizigira kwa Bikira Mariya gukomeye ni munsi y'umusaraba. ngo iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Kleofasi na Mariya Madalena. kenshi turakunda gusoma aka kantu tukarengana nk'uko ntidugahe umwanya ngo iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze Mariya nyina wiwe. iyo tuvuze guhagarara umenga n'ibintu bisanzwe kubera yuko abantu dukunda kugenda tugatambuka mu nyuma tugahagarara. ariko mwibuke ababyeyi muri ngaha mwibuke umwana kugira ngo ahagarare bimutwara igihe kingana gute.
umwana yavutse kugira ngo ashike aho ahagarara bimutwara igihe kingana gute? arinanata akajujumira agatetemera ukabona arakumbagaye, agasubira akongera akinanata agakumbagara mu nyuma hazogera igihe nyene ahaguruka agahagarara. kandi ibyorohera abantu si uguhagarara, ni ukwicara.